Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nimunyemerere mbahe ikaze wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi, hari namwe mudukurikira muri benshi ngaha kuri ino mboneshakure, nimunyemerere mbahe mwiriwe neza, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure yanyu ari nayo yacu mukunda muri benshi. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'icumi na gatanu z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru n'ibiganiro mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye, hama bikagushikako mu ba mbere. Amayobera mu ntara ya Kirundo, ninde vy'ukuri azotabara umunyeshure Christella Ndayishimiye? Christella Ndayishimiye yahora ari umunyeshure kuri lycée communale Mugendo yo muri komine Ntega yo mu ntara ya Kirundo. Yari yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi. Iryo shure ritwarwa n'umuyobozi yitwa Oscar Nemeyimana batazira gihugu. Amakuru ava ku Ntega akaba avuga ko uyo muyobozi yagiye aravugwa mu ngeso yo kugoba izaragiye. Kw'igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, Christella Ndayishimiye yanditse ikete ryo gutabaza avuga ingene abangamiwe n'umuyobozi w'ishure Oscar Nemeyimana. Christella Ndayishimiye yavuga ko umuyobozi yadutse amwandikira ubutumwa muri telefone amusaba ko baryamana. Mu nyuma igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu amuhamagara mu biro baranigana ashaka kumufata ku nguvu. Christella agira Imana aramwiyambura ariruka. Uyo munyeshure yahavuye ahitamwo guhagarika amashure kubera amabi yariko arakorerwa. Amakuru ava mu Kirundo akaba avuga ko muri iyo minsi Oscar Nemeyimana yarengukijwe mu biro vy'umuyobozi w'indero mu ntara mu Kirundo ariwe DPE, ari kumwe n'umuyobozi w'indero muri komine Ntega DCE. Ayo makuru akaba avuga kandi ko ico gihe Oscar Nemeyimana yiyemereye ko ariwe yanditse bwa butumwa asaba kuryamana na Christella Ndayishimiye. Igitangaje ico gihe Oscar ntiyakurikiranywe mu butungane. Mu minsi yakurikiye Oscar Nemeyimana yarahunze aranyegera, yoba yaragiye kuba ku mutegetsi akomeye. Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo nabo baramenyesheje ko bagiye kugena umuyobozi mushasha wa lycée communale Mugendo kugira Christella Ndayishimiye ashobore kubandanya yiga. Uwitwa Freri Hitimana yahavuye agenwa vy'imfatakibanza kurongora iryo shure, ariko inyuma y'amezi ane Oscar Nemeyimana yaranyegurutse mbere aca asubira mu mabanga yo kurongora lycée communale Mugendo. Iterabwoba kuri Christella Ndayishimiye niryo ryavuzwe. Kw'igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu, Christella Ndayishimiye yarandikiye buramatari wa Kirundo amusaba ko yomukingira iterabwoba yariko arakorerwa kuva yitwariye Oscar Nemeyimana. Yavuga ko hariho abariko bamutera ubwoba bwo kumwica. Christella Ndayishimiye ntiyatabawe. Bukeye kuwa mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu, Christella Ndayishimiye aho gutabarwa yarafashwe arapfungwa. Ivyo vyavuye kw'irementanya ryoba ryarakozwe na Oscar Nemeyimana afatanije na bamwe mu ndongozi za CNDD FDD mu ntumbero yo kuzimagiza ca caha ca Oscar. Iryo remenanya ryavuga ko Christella Ndayishimiye yakoranye n'uwujejwe ivyigwa kw'ishure ariwe Prefet des Etudes be n'abandi bigisha mu busuma bw'ibibazo examen. Christella yahagaritswe n'uwutwara igipolisi muri komine Ntega aca apfungirwa mu gasho ka komine Ntega. Abandi bafashwe yari umuyobozi w'ivyigwa kuri lycée communale Mugendo Gerard Bigirimana be n'umwigisha yitwa Bonaventure Misago. Kuwa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu bose uko ari batatu barasohowe mu gasho batwarwa mu Kirundo n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara ariwe bita Michel Ndikuriyo. Uwo mugoroba bahavuye bagarukanywe mu gasho ku Ntega. Oscar Nemeyimana kandi yarahagaritswe vy'akanya gato. Kw'igenekerezo rya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo ibiri na gatatu, Oscar Nemeyimana yarumvirijwe n'inyamiramabi mu Kirundo aca arahagarikwa ajanwa mw'ibohero rikuru rya Kirundo. Abanyagihugu bo bagumye basaba irekurwa ry'inzirakarengane zari zipfungiwe ku Ntega. Abanyagihugu banasaba ko Oscar Nemeyimana ahanwa vy'akarorero kubera ivyemezo bimwagiriza kugoba izaragiye vyari vyinshi.
ariko siko vyagenze kuko kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi 2023 Oscar yaciye arekurwa na Porokireri wa Kirundo akaba yarabikoze mu mpisho mw'ijoro. Aha hose biguma biboneka ko Oscar Nemeyimana hashigikiwe n'abantu bakomeye cane. Akamaramaza kandi niko kibonekeje. Christella Ndayishimiye yagirizwa icaha co kumena amabanga y'akazi. Ikibazo ca Christella Ndayishimiye cagumye gikomera kandi citwa amazina atandukanye muri ino ndwi. Kw'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'indwi 2023 sentare nkuru ya Kirundo yaremeje ko Christella aguma apfunzwe. Ubu yagirizwa icaha co kumena amabanga y'akazi révélation du secret professionnel. Yaciye ajanwa gupfungwa mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Igitabo mpanavyaha kivuga mu ngingo yaco y'amajana 263 ko icaha co kumena amabanga y'akazi arivyo secret professionnel mu rurimi rw'igifaransa cagira umuntu amena amabanga yaherewe mu kazi ajejwe akayavuga atabisabwe n'ubutungane canke atabitegetswe n'itegeko. Umunyeshure Christella Ndayishimiye yoba ajejwe ayahe mabanga? Yoba yaraherewe amabanga mu kazi ka gute? Vy'ukuri hari igihe abacamanza mu Burundi biyambika ibara ku rugero rw'akamaramaza. Oscar Nemeyimana aridegembya mu gihe uwo yahohoteye apfunzwe. Iki gihugu kizokira gute? Oscar Nemeyimana yarakoze ibidakorwa. Telefone yiwe yarerekanye ubutumwa buteye isoni yandikiye umunyeshuri ajejwe wenyene kandi yoba yariyemereye ako kamaramaza. Yarataye akazi amezi 4 ariko kubera hazinanye n'abakomeye yaragarutse asubizwa mu mabanga atacamira. Inyamiramabi yamwumvirije yasanze abereye kuba mw'ibohero ariko aca arakurwamwo ijoro mu mpisho kubera hazinanye n'abakomeye. Ku rundi ruhande naho nyene umunyeshure Christella Ndayishimiye yarahohotewe n'umurezi. Yaratabaje harabura gitabara. Abavyeyi bo ku Ntega baravuga ko Oscar Nemeyimana asanzwe havugwa mu ngeso yo kugoba izaragiye. Barasavye ko umuyobozi nk'uyo yohanwa vy'akarorero ariko ntacakurikiye. Christella Ndayishimiye yaratabaje buramatari ariko ntiyishuwe ahubwo yatawe mu mvuto. Ubuho bigeze ku bacamanza bamwambitse icaha kitanashoboka kuri we. Mbe yemwe yamenye ayahe mabanga? Yoba yarajejwe kubika ibanga ry'umurezi ashatse kumufata ku nguvu? Abavyeyi muri hehe? Abakenyezi muri hehe? Abategetsi muri hehe? CNIDH muri hehe? Mushikiranganji Domine Banyankimbona uri hehe? Mushikiranganji François Habyarimana uri hehe? Perezida Ndayishimiye muri hehe? Inshuti n'abagenzi ba Christella Ndayishimiye muratwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324565651 dusangire runo rugamba gushika Christella arekuwe. Uwomenya abacamanza bafashe iyi ngingo yobadusangiza twese tukabamenya. Nayo kandi mu nyuma vyaramenyekanye. Ntisubizwa Benoit, Sikubwabo Jean Pierre na Niyibizi Joel nibo bacamanza bapfunze Christella Ndayishimiye ngo yamenye amabanga y'akazi. Nari mpejeje kubaha inkuru y'umunyeshure Christella Ndayishimiye wo kuri lycée communale Mugendo muri komine Ntega yatabaje kuva muri Ntwarante 2023 ko abangamiwe n'umuyobozi w'ishure Oscar Nemeyimana yashaka kumushurashuza no kumufata ku ngufu. Uyu munyeshure yari yahavuye ahagarika amashure kubera ayo mabi yariko arakorerwa n'umurezi. Mu nyuma uyu munyeshure yatewe ubwoba ko ashobora kwicwa mu gihe yobandanya kwitwarira uwo muyobozi. Twababwiye ingene Christella Ndayishimiye hirya y'ejo yarungitswe gupfungwa mw'ibohero rikuru rya Ngozi yagirizwa ko yamenye amabanga y'akazi révélation du secret professionnel. Twari twasavye ko mwodufasha kumenya abacamanza bafashe iyo ngingo y'akamaramaza. Dusanze ari abacamanza ba sentare nkuru ya Kirundo aribo Ntisumbwa Benoit, Sikubwabo Jean Pierre na Niyibizi Joel. Woronka amafoto yabo ayarungike maze abarundi bose bamenye abo bacamanza bakamaramaza. Turabandanya gusemerera abategetsi bikubita agashi kugira Christella Ndayishimiye arenganurwe. CNIDH, abashikiranganji Domine Banyankimbona na François Habyarimana umukuru w'igihugu nibakore iyi nzirakarengane irekurwe. Ni akamaramaza kumva umunyeshure hapfungwa ngo yamenye amabanga y'akazi aho kumutunganiriza.